Bakunzi b'ibiganiro bica kuri no mbonesha kure ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro c'inama nkenguza amateka mwateguriwe n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu nama nkenguza amateka. Ikiganiro c'uno munsi mugiye kugishikirizwa nanje Leonce Nimpereza nkaba ndabipfurije kandi ikaze. Muri iki kiganiro muza gukurikirana ivyerekeye inama yahuje abakenguza amateka bose bashikirizwa icegeranyo c'ivyaranguwe n'urwego rw'umuhuza w'abarundi. Murongera kandi mukurikirane ibijanye n'umubonano nyeniteka umukuru w'inama nkenguza amateka yahaye umukuru w'umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. Mu nama y'abakenguza amateka bose yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteka Gervais Ndirakobuca kw'igenekerezo rya 4 Ruhuhuma uno mwaka, umuhuza w'abarundi nyakubahwa Aimé Laurentine Kanyana yarashikirije icegeranyo c'ivyaranguwe n'urwego arongoye mu mwaka w'ibihumbi 2025. Nyakubahwa Kanyana yamenyesheje ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 urwego rw'umuhuza mu vyo rwaranguye harimwo gukinga amatati hagati y'abenegihugu no gukinga amatati hagati y'abenegihugu n'inzego za leta hamwe no gukorana n'inzego z'abahuza z'ibindi bihugu. Uno mwaka rero nk'uko ubutumwa bwacu busanzwe bugenda, harakozwe ibikorwa bijanye no gukinga amatati, harakorwa ibikorwa bijanye no kumviriza imyidogo y'abenegihugu no kurondera kubahuza n'inzego z'igihugu ziba zibijejwe kugira ngo zibatunganirize. Hama kandi harabaye n'ibikorwa byo gukomeza imigenderanire y'urwego rw'umuhuza w'abarundi n'inzego z'abandi bahuza bo mu bindi bihugu, kuko dusanzwe duhurikiye mu ishirahamwe ry'abahuza ku rwego rwa Afrika, tukaba tujejwe Uburundi bujejwe akarere ka Afrika yo hagati. Rero kuvyerekeye gukinga amatati harakozwe ibikorwa cyane cyane kuri no mwaka waranzwe n'amatora, ibikorwa byo gutegura abenegihugu kugira ngo bashobore kuja mu matora biteguye kugira amatora azobe meza. Twarateguye abakenyezi, turategura urwaruka mu makomine atandukanye kugira ngo bazoje mu matora bashobore gutora bitoze mu mahoro n'umutekano, bemeye n'ivyavuye mu matora atankomanzi. Harabaye rero ku munsi w'amatora no gukurikirana uko amatora ariko aragenda, twaraciye aho amatora ariko arabera hatari hake mu gihugu, twaragiye mu ntara zo mu buraruko turakurikirana uko amatora ariko aragenda. Muri ivyo byo gukinga amatati kandi harabaye n'amanama atandukanye mu makomine amwamwe, aho umuhuza w'abarundi amaze kubona ibibazo yama ariko arakira, twashizeho umugambi wo gufasha abajejwe intwaro kuva ku mitumba gushika ku rwego rw'intara, kubafasha kumva ico bajejwe bamwe bamwe no kubakebura ku tuntu tumwe tumwe usanga tutaba turiko turagenda neza. Ivyo rero twabikora biciye mu buryo bw'amanama, aho twagenda ku ikomine runaka, umusitanteri akaba yatumye ko abajeje intwaro n'ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu buri muri iyo komine, hanyuma tugaha akanya abenegihugu bakabanza bagashikiriza ibibazo bafise bivanye n'ingene inzego zitandukanye zo mu ikomine zikora. Imyidogo y'abenegihugu duheje kuyumviriza, twaca dufata akanya ko gutanga impanuro. Muri ivyo biganiro rero hariho abenegihugu baba bafise ibibazo rusangi bakabivugira ngaho, n'abandi babaca basaba yuko bobivugira mw'ibanga. Nabonye tukafatira akanya tukabumviriza turi kumwe n'inzego zijeje intwaro, ubutungane n'abajeje ibisata bitandukanye, kugira ngo umwe wese ikibazo kimwega turabe ko cotorera umuti ngaho nyene kitiriwe kiragenda i Bujumbura n'ahandi.
rero tumaze kuvumva ivyo bibazo byose tugaca tuvuga dutanga impanuro. Rero muri izo mpanuro ko twagiye tubona ibintu bitandukanye bitwereka yuko hari ukuntu abajejwe intwaro rimwe bibagira ico bajejwe, ugasanga umwene gihugu akwagira ibibazo atategerezwa kugira. Twaragerageje rero kugira ngo muri izo nyigisho tubereke neza yuko ujejwe intwaro ajejwe ubuzima bw'umwene gihugu mu buryo bwose. Agomba kuraba yuko umwene gihugu yavuwe, agomba kuraba yuko umwene gihugu abana biwe bose baja kw'ishuri, karaba yuko ya myavu za mbuto bya bikorwa rusange bikorwa, eka ibintu byose bigize ubuzima bw'umwene gihugu, ko ata muntu arenganywa ku mutumba wiwe kandi yategeza kumutabariza nta mutabariza ibintu nk'ibyo. Rero tukabigisha tukabereka ko bajeje ubuzima bw'umwene gihugu mu buryo bwose n'ingene bo bikora biciye mu maraporo bakora. Hariho ibishobora gutorera umuti mu kibano mu gufashanya hagati y'abene gihugu, n'ibindi biteza gutangwa raporo musitantera karaba ko arico bikora ko chef de zone buramatari nabo vyabagora bakabidugana ku rwego rw'igihugu bigatora umuti. Hama rero hariho n'amatatiro aba yaravutse twategereza kwakira kugira ngo tugerageze kufasha ko umuti wotogwa. Turavye ibisata vyagiye bigira amadosiye menshi, imyidogo myinshi byari byo mu butungane, aho twaronse amadosiye 653, ariko harabaye n'ikintu cy'ikibazo cyabaye kinini cyane twabonye ko giharamiye abene gihugu kijanye n'ama microfinance avuka gacapfa, hama bene gihugu utwabo tugahererayo. Baratwitwaye ko turagerageza ko atubyo dushoboye, ariko nuno munsi impingira cyari ndende, haracakeneye ivyo kogwa. Ariko hariho amadosiye ari en cours ajanye na liquidation y'ayo masosiyete asaba ubuhinga bukomeye cyane, kuko ayo mafaranga ntiyagurutse ari mu bantu ategereza kugaruka. Icyo rero ni ikintu gitegereza gufatirwa politike ikomeye cyane kugira ngo tureke ibyo gutunganya ingene ibintu bizogenda imbere, mugabo liquidation no gusubiza amafaranga y'abene gihugu ndabona umengo ni ikintu gikwiye kuja imbere kandi kigakomezwa cyane gose. Mu ntumbero yo gutahura ico cegeranyo, abakenguza amateka barabajije umuhuza w'abarundi ibibazo, bimwe muri vyo bikaba vyari bijanye no gusaba ko umukenyezi yohabwa ikibanza mu migambi ibiriko irarangurwa, kumenya ingene urwego rw'umuhuza rukorana n'umurwi wigenga w'agateka kazina muntu CNIDH, kumenya igihe amadosiye y'abene gihugu amara, ico urwego rw'umuhuza rukora mu gihe abarwituye badashoboye kumvikana, n'ingene rufasha abapfungwa mu gihe rusanze agateka kabo katubahirijwe mu mabohero. Akabazo ka mbere nagomba mbaze umuhuza w'abarundi, mu byo mujejwe nukumvikanisha abantu bafise amatati, kandi kenshi habitura umwe abafise akamubakiye mugaca muhamagara uwo baba bapfa icyo kintu. Mbega bishitse mukabumvikanisha hanyuma bikanka yuko bumvikana, bica biherera he? Mu gihe uwo muntu yagiye mu butungane hose agatsindwa, mugabo akagumana akariganga muhogoti yamara je nabona yuko baneganije, teganye nitura umuhuza w'abarundi. Iyo yagiye mu butungane bikanka gacazi wanyu, naho nyene bikanka yuko bumvikana, bica biherera he? Inyuma yaho umuhuza w'abarundi yaratanze umuco n'inyishu ku bibazo n'imyitwarariko by'abakenguza amateka. Ibijanye n'ukuri n'abakenyezi twarabikoreye ko, mugabo sinovuga ngo ni cyane. Hariho amanama yabaye yo kwigisha abakenyezi muri vya bindi byo gukinga amatati, sinabivuze byose. Hariho amanama yagiye yaba yo kwigisha abakenyezi kwiteza imbere no kubamenyesha ama opportunity ahari mu gihugu kugira ngo nabo baje mu iterambere. Ibijanye na autosezine, atubwo autosezine ntiba mu gihe umuntu aba afise umuntu we agomba kuvugira. Oya, turabifitiye uburenganzira. Navuze yuko turakira amadosiye abantu batwandikiye amakete,
abantu badutelefone ku matelefone baca ku ma email. Hariho naho rero dushobora kuba kuragenda ngaho mu nzira ugahura hari umuntu ariko aragira ikibazo kumva nk'umuntu avyidoga, kuko abantu benshi burya benshi usanga aragira ikibazo akayoberwa yaje kukivuga, ugasanga murahuye par hasard atakubwira mubwira ati genda wandike ikete rero uzane umuhuza gufashe kino gikorwa. Agaca rero yandika ikete ari ubimubariye no kuvuga ibari otosezine ko niwe watanguje ati ngwino ndagufashe. Ni muri ubwo buryo rero turabirekuriwe. Mbere otosezine ni ikintu gikwiye gukomera cyane gose, kuko n'abantu batari bake batazi uburenganzira bwabo aho buva naho bugarukira. Tutegereza kuguma turaba ko ivyabo bimeze neza. Hanyuma mu ngendo zo mu babohero na CNDH tubona mu gutanga raporo ivuga nk'ivyo nyene. Twebwe mu butumwa dufise harimo kugwanira agateka kazira muntu nkuko na CNDH nyene ikajejwe. Ariko kubijanye n'ibi agateka kazira muntu, jewe no vuga ngo agateka kazira muntu ni tout le monde. Umuntu wese arakajejwe, kuko umuntu wese mu vyo ariko arakora ategereza kwisunga agateka kazina muntu. Mu bindi bihugu uko nabonye ahantu hariho institution de l'ombudsman ntihasubira kubaha Commission nationale des droits de l'homme, kuko yo bikora vyose. Ni nko cyane bashobora kugira Commission nationale des droits de l'homme ivya ombudsman bakabireka. Twebwe rero ngaha bivanye n'ingene evolution y'igihugu mu bijanye na politique yagiye iraba, abiyarusha babonye ko hoba iyo Commission nationale des droits de l'homme, baca babona ko hoba izi nzego zibiri. Sinizi zibiri gusa nabari aba Commission nationale de l'unité, Commission nationale y'ibintu vya lutte contre le génocide, niki ziga zose twese ni abantu bari ngaho bakora ivy'agateka kazina muntu, ku buryo mu bisanzwe nuko twari igihugu kivuye mu ngwano aho hakenewe ibikorwa vyinshi cyane na synergie. Peut-être aujourd'hui on peut évaluer tukaraba mbega aho tugeze ku bijanye n'agateka kazina muntu harakenewe izo nzego zose canke kugira ngo babe efficace mu gukora ivyo bikorwa. Nta kuntu izo nzego zose zoja hamwe zikagira ahantu hamwe ayo mabije kaja hamwe kugira igikorwa vy'ukuri nko kuri terrain, kuko nimurabe nk'inzu Commission nationale d'unité irapangiwe inzu, ivya lutte contre le génocide ipangiwe inzu, CNDH, ombudsman n'ibindi conseil économique, conseil dialogue social, byinshi birafise bamwe bose bije yabo akabije aho bakorera ibikoresho niki. Hama rero n'ikindi ngorane yavyo biratuma umwene gihugu atamenya yaja niyava, yariko ararondera aho yitura. Duherutse gukora icigwa muri institution, cigwa kiraba tugira ikintu kugira dukore ikintu cyitwa stratégie nationale de gestion des plaintes. Niho rero twabigiriye hamwe tukavyiga tugasanga yuko hari institution nyinshi cyane zikora cyo kimwe hanyuma zitari bien coordonné ngo igikorwa cyazo kiboneke. Byukuri je ndikunda biraba ngaha mu Burundi ndavye inzego zihari, duhere ku ntwaro tugende no kuri aya ma commission nationaux niki twese die institution turimwo tuhari tukaja hamwe tukaba bien coordonné tugashiraho ibintu strategie ameze neza, Uburundi bwacu bwocika nk'iparadizo ntagire umuntu asubira kuzaronona, kuko intwaro yacu ihera kuri nyumba kumi. Nta muntu yohohotewe nyumba kuma hari, ibintu byose biba bizwi mu kibano cyacu, ukacuja no ku mutumbo dufise inzego nyinshi cyane tugira nizo ziruhande. Ati murumvikanisha abantu, ati mugabe iyo vyase ko bumvikana baja hehe. Nababwiye ko twumvikanisha bajeje intwaro mu bisata bitandukanye n'abene gihugu. Iyo rero vyanse twebwe nababwiye ko tukora rapport
dushobora kurukira amashinga amateka na nkenguza amateka nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu, kuko twabonye yuko vy'ukuri uwo muntu wo mu ntwaro aba ariko arakora ibintu bitajanye n'amategeko ariko ahohotera ubwene gihugu. Vyanse rero ko bumvikana naho umwene gihugu ari we ariko ararondera ibidashoboka, turamuhanura, yanse guhanurwa tukamubika tugenda rero witware muri sentare, nta kindi gisigaye. Mu bisanzwe twebwe tukinga yuko hoba amatati hagati ya leta n'abene gihugu, inzego za leta n'abene gihugu, kandi kugira igihugu cacu kugire image nziza, aho abene gihugu bashikira ku maserivisi ya leta bitabagoye. Timushitse mu mabohero mugasanga hari ingorane ati muca muvyifata mu gute. Ni bimwe nyene twavuga yuko twebwe tugiye tugasanga barafunze abantu, harimwo ama irregularité, tuba tugiye kwakira ama plainte yo kujya twakira n'abandi bene gihugu. Urero uwo munyororo turamumviriza akavuga ibijanye n'ingene procedure ijanye n'ivyo gufunga no gufungurwa imeze aho yapfiriye. Tumvise rero harimo agahaze cyo tugenda kuraba uwo yamufunze, uwo mu procureur yamufunze, kugira ngo tumubaze tutimbega umwene gihugu kumengo hari agahaze cyangwa uwo mupolisi bivana n'idosiye bigeze, hanyuma akadusigurira. Hari aho rero usanga uwo mwene gihugu atarira busema, uyo nyene afise ububasha, uwo mu procureur niwe aheza agafata ingingo cyangwa uwo mupolisi bivanye nuko impanuro azumvise. Hanyuma bishitse naho gasanga umwene gihugu yari yihenze, tukagerageza kumwumvisha ko yo kwemera akubahiriza ingene biriko biragenda, kuko biba biriko birakurikiza amategeko. Twebwe rero nta ngingo dufata mu kibanza c'inzego za leta, ahubwo turazihanura mu gihe zitariko zirakora neza kugira ngo zikore neza. Mu ntumbero yo kubandanya kurushirizaho gutahura ibiri muri ico cegeranyo c'ivyaranguwe n'urwego rw'umuhuza mu mwaka w'2025, abakenguza amateka barashikirije ibindi bibazo bijanye no gushaka kumenya ko ivyari bitegekanijwe kurangurwa vyose vyakozwe, ingorane nyamukuru basanze mu gisata c'ubutungane, n'ivyo urwego rw'umuhuza rumaze gukorana n'izindi nzego z'abahuza zo muri Afrika yo hagati. Mbona handitse ko ari raporo annuelle 2025. Mugira raporo mwishimikije uhe mwaka? Ni umwaka usanzwe canke ni umwaka w'ibudgetaire? Ica kabiri nashaka kumenya yuko ibi bikorwa biri ngaha bijanye na plan d'action annuel bari bateguye, kuko mbona ari vyinshi cyane, no kubera iyo mvo nashaka kubaza yuko ivyo bari barategekanije baba barashoboye kubirangura vyose cyane ko hari ivyo baba bataranguye. Akandi kabazo kajanye n'inyishu yatanzwe kubijanye n'amadosiye yaheze, yavuze ati iyo bo bahejeje kwiga ayo madosiye bakayashikiriza bo biwawe babirangiye. None ga umwene gihugu ko aba yagiriye icizere ubwo rwego akavuga ati je nashaka mfise ikibazo aha naha ni haba ari hagati y'ubutungane nawe, mukaba mwatanze raporo mugaca mwirekera, wumva wa mwene gihugu muzo bamufashije iki? Nagira ngo muratanga iyo raporo kuba bijejwe, hanyuma mugakurikirana yuko ivyo mwasavye, ivyo mwababwiye babishize mu ngiro canke batabishize mu ngiro, mukamenya n'igituma. Akandi kabazo nakajanye nabonye yuko nyakubahwa umuhuza w'abarundi yavuze yuko ari umucoordinatrice des ombudsman de la région de l'Afrique centrale. Nashaka nyakubahwa umuhuza w'abarundi mutubwira mbega ama mission y'ugo rwego muri Afrika centrale rujejwe iki, rukora iki? Ko tuzi nka mu Burundi muvuga yuko ombudsman mahanini ajejwe kukinga amatati no kumvikanisha inzego z'igihugu n'abene gihugu. None ko tuzi nka muri aka karere ka Afrika yo hagati hari amatati menshi hagati y'ibihugu, hari ibihugu muramaze kuja guhuza mubumvirize kugira mukinga amatati ntabe,
canke kugira ngo mwumvikanisha amatati ahagarare hagati y'ivyo bihugu. Umupfasoni Kanyana yarongeye kandi aratanga inyishu ku bibazo vy'abakenguza amateka. Ati iyi raporo ko yanditse ko ari 2025 yo bihuye na ne budgetaire canke ni ane civile. Ico kibazo ni ciza cyane mu bisanzwe twakoreye kuri umwaka wa 2025 w'ibikorwa ane civile turiko turiyumvira natwe kuyajusta kuko bica bigorana n'ivy'amabije kuko planification tuyikora mu gihe kitari ico n'amabije ugasanga birabaye ingorane. Rero iyi raporo dutanze uno munsi janye na 2025 novuga ko kubijanye n'iyi formule ari ya nyuma duhejeje gutangira raporo tubandikira makete kubamenyesha ko raporo y'umwaka uza izoba kondanse guhera uno munsi gushika au mois de juillet tuzotanga raporo ami parcours hanyuma duce tubandanya rero n'uwundi mwaka tuje kuri ritme y'abandi. Ati ibikorwa byo babijanye na plan d'action nivyo ibitwe turafise plan d'action twireferako kugira ngo turafise d'abord plan stratégique ca tugira plan d'action mugabo hagataho kubera yuko nababwiye ko ibibazo by'abene gihugu bivuka ku mwanya naho warora planifya gute nshaka guplanifya ngo nzokwakira abantu ngo bangana gutya ngo cyangwa nzokora descente naha gusa kuko hari igihe uba wabuje gukora descente itateguwe bivanye n'ibibazo biba bihari ugaca ugenda. Rero no kuvuga turagerageza guplanifya mugabo ahanini usanga hagiyemo ibintu bitari byarateguwe byinshi. Hanyuma mwabagiye muti timwene gihugu aba yagize icyizere yuko mugiye kumufasha, hanyuma timukavuga yuko mutanze raporo bamuhejeje. Burya kugira dutanga raporo tuba twakoreye kuri dossier tukayikorera ko tukagerageza uko dushoboye kose tukaza burya raporo dutanga muri dossier iba ari raporo ivuga iti twatunganije canke byatunaniye urwego rukurikira tukasi tugwandikira ikete ushobora kubifasha mu tumwandikira ikete mubwira ati tabara ufashe muri bino bintu. Rero turagira suivi nico gituma mubona aya makete abantu banditse abene gihugu ahabona bagaruka kudushimira nuko tuba twababwiye duti twatanze recommandation twabiganiriye ukabona ntibigenze nkuko twabyumvikanye twabikonkuriwe uraheze utubwire. Rero hari uwo telefona hari uwandika ikete avuga ati byagenze neza akavuga ati bwa bundi ntacyo babikoze ko duca dusubira kandi tukaraba ko twavuga n'uwo muntu yene cyangwa tukavugana n'abamukurira cyangwa n'izindi nzego. Nuko bigenda burya naho twavuze duti dutanze raporo musanze tubatwerekana ko twakoreye kuri dossier mugabo ntidushobora kumureka gutyo tutaronse alafe ingende ibintu byaciye bigenda. Ikindi ati mbega abo muri Afrika Centrale mufiseyo mission yihe? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu bisanzwe urwego rw'umuhuza rurafise uburenganzira kandi bwo kugira imigenderanire n'izindi nzego bisangiye ubutumwa. Rero turafise Association des Ombudsman et Médiateurs Africains. Iyo association rero yagiyeho kuri initiative y'abaombudsman bo muri Afrika bavuga bati twebwe nk'abaombudsman bo muri Afrika turakwiye kuja hamwe kugira ngo tuze turaganira kubijanye n'akazi kacu. Rero ya association turi mu rwego turimwo ahanini ya nukungurana ubwenge. Hariho ibintu bijanye na renforcement de capacité baratora umwanya bakatwigisha haraba échange d'expérience ingene mu bihugu bisanzwe bigenda ingene turezorva maka atandukanye ingene dusanzwe dutunganije hanyuma tukaza turahigira bitandukanye mu bijanye no guhuza impande ziba ziri mu migwano ibindi bibazo politike byo hejuru hamwe abakuru b'ibihugu bo twizera nk'abahuza bakabidushiramwo aho ndi sawa tuzoca tubijamwo mugabo naho bitoba ivyo hari ibintu byinshi tutegereza gukora nk'abahuza kuko abahuza bumwe wese mu gihugu ciwe amaze kubona ibintu byose bishobora gutuma haba umutekano muke ategereza kubikorera ko kugira amahoro n'umutekano bisasagare ni hagati k'akazi na muntu ko shobora kubahirizwa.
Kwigenekerezo rya 9 ruhuhuma no mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka nyeniteka Gervais Ndirakobuca ari kumwe n'ivyegera vyiwe yarahaye umubonano umukuru w'umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye aho yaraje kumushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe n'uwo murwi mu kiringo c'umwaka w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025 nk'uko Ambassadeur Ndayicariye yabishikirije mu nyuma y'uwo mubonano. Muri ico cegeranyo harimwo intonde z'abagandaguwe n'abagiye amazima yongo mu gihe c'ihonyabwoko ryo mu mwaka w'igihumbi n'amajana 972 n'ibindi. Naje gushikiriza icegeranyo c'ibikorwa umugwi waranguye mu mwaka w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2025. Ico cegeranyo cane cane kirafise akabirya cisangije, ni cegeranyo kirimwo amakuru ya rusansuma rwabaye mu gihugu, rusansuma rwerekeye abagandaguwe n'abagiye mazima yongo cane cane mu gwimo rwashikiye Burundi mu 1972. Ico cegeranyo ni gitabo categuwe kugira gihe umuco abarundi bose, gihereye ku barongoye inzego z'igihugu, kugira tubabwire tuti umugwi CVR ntiwaronse ibinogo gusa waberetse, ntiwaronse inyandiko gusa waberetse, ntiwaronse abavuga ibyabashikiye bakiriho twamaze kwerekana. Twashatse kwerekana muri iyo raporo ko hariho amazina y'abagandaguwe mu gihugu cose n'abagiye mazima yongo batamenyekanye ingene bapfuye. Ivyo rero bifasha kubaka icegeranyo gikwiye. Turiko turavuga ko mu Burundi habayeho nyabwoko yahitanye abahutu bo mu Burundi mu 1972. Muri iyo raporo yerekeye abagandaguwe harimo n'abatutsi twaronse mu gihugu cose, ni bake mugabo bariho, ariko iryo nyabwoko riciye muri iki gitabo dushikirije inama nkenguzamateka ni ibimenyetso bidaharirizwa byo kugira Uburundi bwinjire mu rugendo rw'ukuri no kunwanisha abarundi bafise inkuru zikwiye. Mu majambo make, twubatse ukuri. Mu birori vyabaye kwigenekerezo rya 5 ruhuma uno mwaka mu ntara ya Bujumbura, komine Mukaza, umusozi wa Vugizo, aherekejwe n'ivyegera vyiwe, umukenguzamateka yatowe mu ntara ya Bujumbura hamwe n'abakozi bakuru bakuru bo mu nama nkenguzamateka. Nyeniteka Gervais Ndirakobuca arongoye inama nkenguzamateka yari ifatikanije n'izindi ndongozi z'igihugu mu birori vyo guhimbaza isabukuru y'imyaka 35 irangiye hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Uwo munsi mukuru wari uhagarariwe na nyakubahwa Prosper Bazombanza, icegera c'umukuru w'igihugu, wahimbajwe ku civugo titukarekure iciza twafashe, ubumwe bwacu nibwo nkingi y'iterambere. Ivyo birori vyaranzwe ahanini n'igisabisho, ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu c'Uburundi, gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi, n'ururirimbo ruhayagiza ubumwe bw'abarundi.